Bakunzi ba Burundi TV mwebwe mwese mudukurikirana uko bwije kuri mikro muri kumwe na Michaporo comedy nkuko bisanzwe nyuma ya kamera muramuzi ni wa wundi nyene umwe bikora neza wa wundi abazanira ama image ameze fresh. Turababwiye ko muri Burundi TV ntidutembera abandi gusa bamaze kubaka izina rya hatari babandi nyene tuzi ko ari abahanzi bameze neza bibatse izina rimeze neza cyane babandi bavuga uko bwije turatemberana wa mundi wese umwe bituma underground cyangwa mu upcoming cyangwa wundi bitango new coming. Turatemberera n'umuntu wese afise impano wa wundi afise yavuye iyo ahageze niyo ari karaje uno musi dasanzwe wa musi dasanzwe nkuko natwe turabadasanzwe dukora ibidasanzwe dukorana n'abadasanzwe tuje kuraba umuntu asanzwe ari umuririmbyi akaba afise na studio uwo nawe ni hoya reka ndamubabikire nibaza ko aza kuba ari surprise kuko ndamubabwiye babandi mushobora guca muvuga ngo wamaze kumuvuga turahevye kuraba ikiganiro. Turashimiye mwebwe mwese mumaze kugira subscribe bana yamugenda kuri YouTube mugire subscribe ntimwibagire like share na comment twongera gusaba nabandi mwese mutaragira subscribe mugende kuri YouTube manze mugende mugura ama mega kwibutsi kasigaye mushire mu telefone yacu mu ordinateur yanyu hasigaye mandanye mudukurikirana gira like share na comment kugira ngo ibiganiro byacu byiza mu mandanye mubikurikirana. Turi mu buterere ahantu hadasanzwe naho nyene tuje kuraba uwo muntu nababwiye sindamubabwira kuko no mamaze reka tugende ahasigaye tumenye byinshi byiza n'amakuru yiwe yatubwiye kumenga ni ku nimero 7 cameraman nibaza kwiza ari nimero 7 katwinjire turabe. Bakunzi ba Burundi TV mwamaze kubona hari indani ko ari yasanzwe hari hasigaye reka tuvugana na hasigaye tubwire byinshi byiza genda kuri YouTube wandika Burundi TV sende kuri subscribe nyuma yakanya gatucu senda kuri akagaya ntuze kibagira like share na comment muri kubana Michaporo comedy nkuko bisanzwe turabadasanzwe dukora ibidasanzwe nkuko dukorana n'abadasanzwe bro abadasanzwe bakora ibidasanzwe nkuko dukorana n'abadasanzwe misi yose ni Burundi TV no kuvuga association des artistes en action twababwiye ko no musi tuje kuraba umuntu w'amateka cyane umuntu akora amateka geretse ku yandi murabizi ni wa wundi nyene nigeze kuba mvuga izina ariko nibaza ko hariho babandi nyene bari bahinduka inyuma y'amatelefone batumvise izina giwe ariko mwanya muto mucamo mumenya turi kumwe n'ubudasanzwe twashaka rero kugira ngo tuyage ahasigaye atubwire byinshi byiza bye murazi akora byinshi kandi mu Burundi urazi ni turarenze sana man vipi mambo poa ngo fresh ndashima twashaka mwidondora abakunzi bacu kugira ngo bamenye Michaporo comedy kuri mikro bariko muri kumwe na RAJO RASTER RAJO RASTER tuvuze RAJO duca dutahura iki izina ryanje ego dushaka rero tumenye RAJO ninde. RAJO ni umusani chanteur producteur compositeur unasema chanteur producteur compositeur mwamaze kumva ko turi kumwe n'udasanzwe chanteur producteur compositeur kandi compositeur même chose. Twashaka kumenya RAJO usanzwe uvuga ko ukora ibintu bishika kuri bitatu reka duhere ku cambere umuririmbyi RAJO yatanguye kuririmba ryari kera ndi umwana kuva 2004 jusqu'à maintenant ndaririmba numva haize imyaka myinshi imyaka ishika kuri 16 ni myinshi cyane RAJO ego RAJO afise indirimbo zingahe zirenga ijana kwizo ndirimbo ari nyinshi none ko nuko ni impano mfise kabisa iri muri jewe ego tuvuge ko RAJO zose kizibu ego en fait nizi wanje sizo banyandikiye ni nje nkopoza byose ndabyibuka ego tuvuge ko RAJO yaririmbye indirimbo nyinshi cyane RAJO yamenyekanye ku ndirimbo igihe indirimbo yakoze atangura kumenyekanira ko nka RAJO ni indirimbo yi ya mbere indirimbo ya mbere itwa na wundi washobora kutugira nyene ka kantu ku buryo baca bavuga ati turibuka uyo ni RAJO turi kumwe numva urukundo rwawe rundi mu mutima mu maraso nawe urabibona ya iyo ndirimbo nce ndayibuka cyane RAJO kumbe yari wewe hari kera sa ni kera ndi umwana gutya ego ubu nakuze raba n'ubwana bwaje nashaje ubwo ni ngorane ukora byiza cyane RAJO merci ego ndumva warakoze kandi wakoze byinshi byiza igihe wabona umuziki w'u Burundi ico gihe n'ubugeze kuvuze kumaza imyaka 16 muri industry ya music uririmba uko wabona n'ubu nukubona bimeze gute habwo duteye dusubira inyuma mu Burundi tutera aho tugenda imbere tusubira inyuma gute mbwira collab ya Fizo amaze kugira collab international yahe imyaka amaze mu muziki iyo nayo no menya vraiment kandi ntayonzi nico gituma nakubwiye ko tutera dusubira inyuma aho kuja imbere umusani watangura kuririmba ubyibushe ugasanga ugenda ukora album kagenda wonda kama n'amasida kama ninde sibitsinzi bacha baja kujya ama booster kujya kubera crise na muziki na mahero urimo RAJO iyo uvuze uko uvuze ikintu gikomeye cyane umuririmbyi ashobora gutangura vyibushe ariko yamara kuririmba karirimba gatera yonda wafatiye kuri RAJO Satsbe
bakunzi ba Azak Burundi TV turi kumwe n'abadasanzwe nkuko dukora ibidasanzwe kandi natwe murabizi ko turi abadasanzwe. Avuze ko atanze akaroro ko muri Satbi urashobora gutangura umugangisi ariko umenga Satbi yatanguye yonze man. Oya 2010 jusqu'à maintenant Satbi 2010 yarafise kabiri ubu rero bamubaza kumubona ubu tuvuge ko ari ingwara none si ingwara ni ibintu birisha kubera amakrize ama stress mu mutwe ukaja mu bintu bikunanira ataburyo ukagira amashobizo kwirirwa mu nzu nufungura izabo cha babikora gute Giza umusani ni kurondera nakandi kazi uraririmba ko muziki nga mu Burundi na mahero iduha mwamaze kuvyumva ko umuziki mu Burundi avuga ko atamahero utanga wonera Yamaze kubitubwira kandi akatubwira ko abaririmvyi apana kuva mu showbiz ngo nina nini kora akandi kazi ntuhave wizera ngo umuziki ngo urashobora kuko ariko harabo umuziki ubeshaho raje ni benshi mesi nga mu Burundi ijya nivo Fariaz afisi ijya ni nivo ya underground muri Tanzania aravuze amabanga akomeye cyane avuze ko Fizo nivo ageze ko mu muziki ni underground in Tanzania no kuvuga ko umuririmbyi mu underground muri Tanzania afise level ingana ni ya Big Fizo mu gihugu cyacu cy'u Burundi aranavuze n'ikintu gikomeye ko abaririmbyi birisha ibintu bamwe bakunda guca bigira mu mabusa ni na nini ngo kugira ngo bagabanya amasiresi ahubwo bagabanye kugira ngo umuntu abandanye abaho mu buzima bwiza none uvuze ko umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Burundi nka Big Fizo afise nivo ingana na underground yo muri Tanzania wabifatiye kuki mbaza kubera iki Diamond yaje 2010 raba nivo ya Diamond ubu nco gitumura kubwiye ko mu Burundi tera dusubira inyuma raba Diamond aho ageze yarimbanya Rikirosi Omari bande yatanguye 2010 Fizo je nakuze numva Fariaz aneno na nef nona twita Fizo ari mu muziki collab amaze kugira n'umustar basi bo muri Afrika ninde nibaze ko atanumwe gira rero akajambo cumubwira Big Fizo kugira ngo basi nawe kuko nkuko umenga bamwita nkuko ari papa w'umuziki w'u Burundi nivyo canke si nivyo eho nivo Burundi o nivo yo mu gihugu cyacu ni mu chef ndavyemera rero akore gute oya yarashaje abisa abandi bakore Big Fizo TFZ ngo urashaje gerageza uve mu muzika hasigaye ngo ibandi babandanye ni nk'abandi ubona baje ko bandanye RAJO RASTER ngo bisa RAJO RASTER kandi ubwatsi buruma bukabisa ubundi gerageza rero ngo uve mu muziki none yo cava mu muziki canke turacamukeneye ko vyinshi aba manager afise studio Bantu Boy a management gusa abasani biwe abakompoze indirimbo kuko arazi muziki ne ndabizi sinovuga ko ngo atazi kuririmba arazi kuririmba me imyaka yagiye atunga umuryango arabifamiye abe mu manager gusa umuziki yasigira abandi bapeti bagire Satbi nawe kuri nivageze ko cuyifata gute yo Satbi na byinshi no mvuga ko kuko Satbi narajya arashonje areke showbiz akore niba agende mu convoyeur cyangwa agende no mu mécanicien arondere agira umuziki nakandi kazi bakunzi ba Azak Burundi TV mwamaze kumva impanuro RAJO RASTER atanga kugira ngo Satbi nahiga kandi kazi bishobose agende mu buko mani bohava bamusuzugura kandi ari umuntu w'umuriri oya nakazi bensi abakonvoyeur ni babaho bafise abagore n'abana biga mu mashuri meza ugasanga ubuzima burabandanya nivyo kandi utanze impanuro nziza RAJO wagi uravuga ikintu kijanye n'amakorabora Yamaze gukora na korabo n'abantu banga je nakubesha on niveau yiwanje na korabo iyo hanze y'igihugu maze gukora korabo Imwe n'umuntu yitwa bamwita gute kugira mutipe yitwa Shaku mukongomani abo ngaho ibukavu ngaha mu gihugu maze kugira na benshi mfite Lolilo Bifes Akesdan ni benshi nabandi RAJO uravuze kandi urakomeye kandi cyane bivanye n'ukuntu numvise indirimbo za office umenga ni nyinshi cyane nibaza ko ari abaririmbyi bake baba bafise izo ndirimbo zingana nuko biri muri jewe ndabyisanze mu biri muri jewe sivyo ngo ngenda ngo ndondezawe yabiri muri jewe hama none twamaze kumva urugero rw'umuziki w'u Burundi uvuze ngo rutera rusubira inyuma ni igiki cyokorwa kugira ngo umuziki wacu utere imbere urabona cyambere umuziki ufiriye mutwebwe wa producteur abasani abafanzi baza mu nyuma abantu abasani kesha bakunda kuvuga ngo urabona ngo abajournaliste si abajournaliste en fait nakubesha mu journaliste avuza biga abantu basaba abafanzi mufanza kusabye indirimbo ya Diamond akaba Fariaz ari ngaba mubona ko batabusaba indirimbo urashobora ngo gushira ngo ya Fariaz no en fait nakore abage abantu babikunde hama bindi bizoza mu nyuma hari abandi ariko bavuga ati umuziki w'u Burundi waruke kuzuravuzwa cyane
ariko uvyitwa ko ntiwovuzwa kandi batariko barakora none wovuze iki nakubesha jewe ubu nkore clip ya nka ya 50,000 Diamond agenda akore clip y'imiliyoni no muri ekran zibona kumwe ayo nguyo usangamo amafuru wewe kura kumbe rero ni turondera akazi nje tubona kubwiye turonde n'ubuzi buduha amahera dushira mu rya muziki kugira dute yesire cyo kintu kirakomeye cyane man ndumva ko kugira ngo umuziki utere imbere hategezwe gukorwa ibintu byinshi none ni ikihe kintu nyamukuru wewe ubona canke RAJO RASTER ashobora guterera canke gusaba kugira ngo umuziki Burundi ubandanye utera imbere en fait icyo nosaba kwanza cyambere support zibe nyinshi nkuko mwe maje ngaye ni support nini abaza kumbona n'abantu kirenga kumbe rero support nzo dukeneye niko mwaje ngaye nuko mumva ko RAJO RASTER ariko arakora ikandi ubuje ndaje kwere nakogagarika no stop ne gukora oya gukora RAJO uvuze ibintu bikomeye cyane kandi ukora ibintu byiza urudasanzwe RAJO merci natwe turabadasanzwe kandi dukora ibidasanzwe ariko rero twagomba tugende ku kindi cya kabiri wawe usanzwe uvuze ko uri umu producteur watangiye production ryari production nayitanguye 2008 nayitanguye 2008 ubu yimazemo imyaka 12 ego birakorohera gufatanya kuririmba no guproducting birajana nkuko uriye ni ngomba unywa amazi ariko igituma mbajije uko nuko usanzwe uri umu producteur ukabusanzwe uririmba wewe ivyi wawe ushobora kugira uko babandi nawo baza ugacukura akakantu producteur producer na kazi kiwanje hama kuririmba ni impano yanje en fait jewe sinkora ngo kugira ngo amashari ikino impano yawe ni impano yawe uje ngaha wori mu boss wanje unzani akazi no gufata nabi gute kandi bavuga umukiya n'umukwe ndiko narondera ubugari w'abana hajya n'ibiharagi by'abana kumbe rero nakoreye nabi nuzosubira ni ngomba ndakorera neza neje uzosubire umwana wanje yige neza ko yaje nge muziki ngafungo ibintu byose ni muziki naho birashika ugakorera nk'umuntu canke yumvise indirimbo yawe akavuga ati none kwereka akakarungo yashize mu ndirimbo yiwanje atanshiriye en fait zanje indirimbo zanje zirasanje kuko je kwanza umva ton yo kuririmba umuntu azogira ishari gusa azoba n'umuntu w'amafuti yadashoye kubera jewe tori arabati waje kuririmba ngaha mfeti avuga umpeti kweri jaransumba kuririmba ndisiri yabana umpeti kweri arakaze urumva ni kintu nuko nyene dukora je nkora akazi nk'akazi uravuga ko uririmba ukagira na production kandi urayifatanya kandi birakorohera nizihe ntambamye ubona muri production ya production ari abasani bagoye ari ibintu bigoye sana umva umusani aje ashaka kugira freestyle mu studio vraiment ibiti nziza ugasanga ariko aririmba ama melody za kera bakasosoke oya jayige wanje nibikunda cyane ku rendezvous utemera ndebe ndagusubiza amara yawe nturinde gushwana genda ukorere ahandi watanga karoro ko murimbye ivyo byo bamaze gushikira yo bayaraje oya nibanga oya iriga nko barashobora kumva ati naka ko yagize rirya kosa je sinze ndarisubire sivyo yitwa Sage Sage niwe yakoze ico kintu yagize amanyanga mu studio ndamwiruka kandi ntiyagarutse oya ubu n'umugenzi yaragarutse yarikosoye twibaze ko nabandi baboneye hako karoro batazobisubira ego ni ikihe kintu rero bosaba aba producteur bakora imiziki y'abarundi kugira ngo nabo bagerageze kuko wavuze ko vyose bifatiye kuri production inifo je ngiye gukora umuziki nkawukora nabi cyangwa mu producteur akankorera nabi uza gusohoka nabi kandi uzoboneka nabi rero ikintu gikwiye gukorwa muri production kugira ngo natwe nitwacyumva canka abafanzi be bakacumba bavuga ati iki kintu kirakomeye kandi kimeze neza bon producteur surtout benshi si bose ariko benshi baragara ugasanga uje umusani aje bon amuhaye amahera akaba bagenzi me aciye imisi ariko ambaza kikoga kiwe akasagara ngo yasohoka ngo na mwanya afise biga nibibi kora akazi nk'akazi kuko uje n'umubosi wawe yakuzaniye amahera ataje nufungura disiri ko umusani ataje ku studio yiwawe na mahera uzobona uzoyakura mwijuru RAJO twarigeze kumva amakuru menshi kandi muri yo twarigeze kumva ko mwe mwigeze gukora indirimbo ya Natasha sivyo iyo ndirimbo mumaze kuyikora Natasha arayishima Natasha amaze kuyishima abatuma ko kugira ngo nyene abagira akantu kubwe ngo urumva ko indirimbo yanyu yari yayishima ariko mwe kugira ngo mushikire Natasha muca ku muntu tutazi zina ese ivyo bintu mwarabishitse ku uwo muntu yari inde vyagenze gute en fait barundi baragoye
twagize indirimbo kandi indirimbo ni nziza Natasha arayishimye Bon Natasha si tudura ngo tuce kugenda ngo mubone Natasha abo bantu ucako kwanza kugira umushikire afite uwo muntu kweri ebana Imana imbabarire yaratugaye ko kandi n'umuntu asanzwe ni mu underground umu journaliste yaratugaye ko kandi nabi gose Imana imbabarire si tuyajya amahera imbaraga fana ari kuduha Natasha sinzi ko yarakamuhaye akajya cyangwa sinzi ingene byagenze kuko sinasubiye kumurondera uje ngariye ko sinsubira oyaye uwo muntu yari oyanda ebane nibanga kweli ariko wavuze ko ari mu underground mu journaliste canke no mu journaliste mu underground mu journaliste mu underground mbaza kubera iki tuvuze uko nanje sinahura kubera iki ni wa kera me afise umutima w'indyarya kuko arashonje narajya arashonje narafungura neza nukuvuga ko yakoze nabi hari aba journaliste baba bameze nkawe wo buzi ni benshi me biko biragenda birahinduka ko mumwe muje bazotamba birorera mwamaze kumva ko turabadasanzwe dukora ibidasanzwe kandi dutegereza kujyana nimero ya mbere nkuko vyama tugira rero akajambo hanu yabo ba journaliste bakora uko man bareke indyarya dukora akazi nk'akazi bareke inzara ni barafungura barashonje mwamaze kumva aba journaliste mukora nabe bagenzi bacu mwumvise ko RAJO RASTER ababwiye ngo mwihanure kugira ngo tubandanye dukora byiza mureke ubujyajya tubandanye nakazi RAJO nonako kantu ntimwabaye mukigashikira kwe wapi nako twabonye kweri oyani ariko tumusengere tumusengere Imana imbabarire kubera yarashonje Big Bro twarigeze kumva hari umusani ngaha asanzwe abintu sinzi ko umuzwe bitacicamo uramuzi ego ne grand frère yavuze ko muba marigeze gukorana canke vyo vyagenze gute niwe yoba yarakwigishije muri ibintu bijanye na production canke bimeze gute bon ujya no muvyeyi wanje yarafashije mu muziki yaranshize mu game y'umuziki ego byari byatanguye gute bon grand frère kuko jewe nakuye ko nakuriye ngamwe site nakuze natanguye muziki ndi umwana bajyana ba grand frère ba legend batanguye muziki kera imbere yanje nakunda kubakurikira rero akacanshira muri game petit charanga petit frère kugenda nkuza gushika natanguye production nayitanguye wiwe kwiga production gushika n'ubu ndafisa naraje ka studio kiwanje nga nakaye kajambo cyo mubwira ati camo bono vuga merci grand frère kandi n'ubu aramfasha nyene naraheza kumfasha kuko je sindakura ndi umwana ndiko ndakura nje gusa nguma ndi umwana imbere yiwe aho uri so wipfuza kuguma oya ushaka gushika he kure cyane gose kandi na nirobo maze kugira mu muziki oya nje kwifuriza iterambere ego murakotse hariho abavuga ko umuziki w'Uburundi utari kuratera imbere nkuko wabivuze kuri kurasubira inyuma abandi bakavuga ko umuziki w'Uburundi wavuze wa 20% w'abanyamahanga ukavuze wa 80% aho bibona gute cyo gituma nakubwiye akazi keza n'akazi keza dukora ibintu byiza bajya abafanzi bazodukunda nuko twabakundishije by'iwacu nataho gukunze utikunze ntawo gukunda none gute none ko je nogenda kwambara ikandambiri ya 2000 urumva umuntu acha kubona bagwaye rendez-vous ingo ngakuri smart duhurire directeur muri smart ukagenda wambara amakandambiri yari kuwa diri yawe yari kwa 10,000 abana wanje wambaye ibintu biri très simple acavuga kumbe une yabaje mfite 100,000 yajya yabonye niveau yawe nijya 100,000 genda mwemeze ko uri umusani genda wemeze kije gikoga kiguse neza ariko tuvuze uko hari abantu bakunze kuvuga ngo nta vie privée yo muririmbyi abaho kubwa vie privée yo muririmbyi irabaho kubera ko rero kuvuze kwibaho hari abantu benshi bagenda abaririmbyi bakunze guca babesha na ico gihe haba mu makrip akakonesha nyumba nzuri akafani na nini akiva anavaa kama Diamond akinakifika kwake anavaa bire bitu sempre hivyo nabo cubabwira iki underground baratiza ariko nituvuga ngo na underground gusa haro n'abarimbyi basanzwe barubatse izindi ivyo bintu babigira nico gituma nakubwiye uri umusani nka fare yazi ugiye gukodesha indibuzo uri mu underground nkajewe nakubesha je shobora kugira ngo ibintu byibanje ko nkodesheje nakodesheje kabugi sinabajanye mu rugo ruhambaye ngo ni kwa radio ngasi wanje ndapanze si wanje bien sûr ivyo nibyo tuba dushaka kumenya kugira ngo na wa muntu azovuga ati umusani asanzwe aba mu nzu apanze iri foro kugira ngo ndamuduze nivo
naronke inzu yiwabamo ashobora gutaha yaniyumva ibintu biri seri kuko ngo ushobora gutaha ukwezi kwaheze toka mu nyumba umva na vya vyiyumviro bari kuragira vyo kwiyumvira ikintu gishasha futi bica biva mu mutwe ucuzana ibindi vyiyumviro vy'iki vya stress vy'uko ugomba wirukanwe ucibona nkuko rero abo baririmbye nabo bakora uko nebo ca bakutegezwa gukora gute bareke ibintu byo kubigarisha ibintu by'amashowbiz ari umutipe genzi yavuze ko yaguze ngo mucara wa makandi apanze bamupangiye umudemo ari Saudiya bamupangiye akaca agenda mu marazo sosiyo ko je naguze inzu waguze inzu au niveau ni moto ya jo kuko ino ushobora kuyigura cyangwa taxi velo igiye akajya gafuji na niveau yo kagura na office ngo waguze inzu yo mucarama uwo muntu ni garage oya ni banga sinamuvuga kweli mamba bari Bajarase kutubwira umuntu yagiye ngaho ari itapa ibintu byinshi cyane ngo yaguze inzaragura ngo n'amaparcelle n'ibindi byinshi kumbe nakantu kaka favor bamugiriye ariko rajo twashaka rero tumenye nizihe ntambamye nazo uhura nazo mu muziki wamaze kutubwira ivyo muhura navyo muri production mu muziki naho gute mu muziki ni byinshi nkuko nk'ubu mperutse gukora video clip mbuza amahera kugenda kwigombora umva iyo ngorane problem ni ngorane kwe ati rero tuvuge ko intambamye nyamukuru agafaranga nako twabuze agafaranga kugira kaboneke rero umusabiki ni gukora nico gituma wasanze kuri biro ndiko ndakora ndiko narondera amahera kuko ejo uzombona ngendera mu muduga mwiza afise inzu nziza ndiko narondera amahera rajo niki wosaba abanyamitahe canke abagwizatunga bokora kugira ngo bemvestise mu muziki Burundi kugira ngo utere imbere gusumba namwe gwenye nabaririmbyi ba producteur mu bandanye mwiterera imbere hasigaye nko kuvuze nitwahuruze tume basumana karift ni badufashe tugira amakorabo ya international jojo nusaba kujya korabo nagira korabo na Rayvan nagira korabo na Shebaria zogira concert na mamagare Sheba nzobona amahera zogira concert mamagare Medi nzobona amahera cyagiye amakorabo manini ya kuko twavuze ico twosaba abanyamitahe canke abagwizatunga leta nayo ari we muvyeyi wacu watwese niki nawo yisaba kugira ngo ikore kugira ngo umuziki wacu utere imbere yorganize ama concert za underground kugira baduge nabo bagire ama competition ma kampuni ya organize ama mwepa byo bagira mu Rwanda bya MTN kafata abasani Vodacom kujya nyene bige ni sawa nabo bakore nkuko kubera turabe ko totera imbere niki naco usaba ama radio canke ama media muri rusangi yokora kugira ngo wa muziki nyene ubandanye ufise akanovera abantu badufasha ga promotion kwera uterero promotion ndakuzana indirimbo wivuze nka mwewe TV online mudufashe ibiganiro nkuko waje ngaha baza kumbona nisinzi y'abantu injo ndo tubuze kwera cyo tarakibuze Rajo wavuze vyinshi wavuze ibikomeye cyane ariko wavuze ko hatangwe kuririmba ufise n'indirimbo zitari nke n'uyuhe muririmbyi woba wemera mu gihugu cyacu Burundi ko ari nkwa mbere basabishoboye apana wa mbere oya nta mbere aba ni benshi kuri rajo hari bangahe kuri rajo inyuma yanje cyangwa imbere yanje oya wewe abubona basi wo krasa botangura bazi imbere ni nk'abandi imbere yanje na numwe bakunzi ba Azak Burundi TV mwumvise ko rajo ngo nta muririmbyi ategerezwa kugira gute kumuza imbere mwamaze kuvyumva rero ko aratubwiye ukuri avuze ko atamuririmbyi n'umwe ashobora koza imbere rajo nta numwemera yo basi ari imbere yawe gute basi umuririmbyi twovuga ko basi bemera nk'uwa mbere mu gihugu cy'u Burundi n'inkande kuri wewe wemera wa mbere nabaho busaro aba grand frère nemera ko bazi kuririmba bazi gukora ni benshi sino bamara tubwire basi mwo babiri oya yo ni banga no kuvuga uvuze babiri bahava bimvira ko babandi utavuze wowe barenganije banga kweli rajo tugushimire cyane yego namwe murakoze eva navuga ko merci cyane gose koko mwadutembereye araga surprise mendashima kuri jewe namateka manini cyane gira akajambo bw'abakunzi ba Azak Burundi TV babandi bagiye bakagura amamega yo bagashira mu telefone yabo cyangwa mu ordinateur yabo kugira ngo bakurikirane Azak Burundi uko bukeko bwije na rige turabadasanzwe ego Azak TV Burundi rakora neza barabe bagire subscribe kubera TV irahambaye kandi irakora ibintu top bikomeye cyane turabadasanzwe ego ahubwo murakoze n'abafanzi murabe kweri mukundi by'iwacu tukundi by'iwacu kugira dutere imbere akajambo kagasoni karugira aje tubwiye ngo bafanzi cyangwa abakozi mwese mukunda umuziki w'u Burundi nitugire gute dufashanye hasigaye duhane support kugira ngo umuziki wacu utere imbere yasabye
agatererano kavuye kuri leta mvye leta nkozi kugira ngo ibandanye investisa itegura ama competition na rya bamwe bamaze gufatiraho akarorero. Arasaba abakunzi b'umuziki canke babandi basanzwe bakora umuziki bakore vyiza kugira ngo naba abafanzi bakunda vya bindi vyiza gusumba ahasigaye baze babahurumbire ngo ntibazokunda vyiza ntibazokunda bibi kandi babona vyiza. Iri foro ko dukora vyiza kugira ngo babikunda hasigaye bigene neza gusumba. Kuri micro mwari kumana na Chaporo Comedy nkuko bisanzwe, nyuma kuri cameraman murabizi ni wa wundi adasanzwe. Genda kuri YouTube wandike Azak Burundi TV no kuvuga Association des Artistes en Action du Burundi Television. Ufyonde subscribe, inyuma y'akanya gato tugenda kuri kaga kengeri, ntuze kwibagira like, share na comment. Big up sana.